kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kubamwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turagarutse n'amakuru y'umugoroba yo kwirigenekerezo rya 27 nzeho mwaka w'2024 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane aza gufatira ku ngingo nkuru zikurikira. Ibintu birakomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni mu nyuma z'uko abasirikare batari bakeyi bariko baratikirira ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bikabukwa mu nyuma z'uko ngaha mu gihugu naho ibintu bitoroshe, ibirwanisho biriko vyegerezwa ikibira. Ni mu nyuma z'uko vyikekwa ko hashobora kugirwa igitero umwanya ku mwanya ku Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ntaco butangariza abanyagihugu kubiriko birategurwa. Abanyagihugu gusa babona ibiduga vy'intambara vyihaye amabarabara yerekeza mu majaruguru no mu burengero bw'igihugu. Intara ya Cibitoke yoyo kuri abanyagihugu barafise ubwoba n'igishika bafatiye ku birwanisho babona. Abegereye urubibe igihugu gihana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda ku rubibe rw'Akanyaru naho ibintu birakomeye cane. Ni mu nyuma z'uko ibirwanisho vyuzuye irya nino. Ivyo vyose birabandanya gutera ubwoba abanyagihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, naho ishano rirahejeje kugwa. Abasirikare b'u Burundi bari mu ntambara barwanamo no mu rw'inyeshamba yo mu 23 kuri ubu duhejeje kuronka amakuru akomeye cane yuko bamerewe nabi. Mu nyuma z'uko Dieudonné Murengerantwari wahora arongoye banki nkuru y'igihugu avuye mu munyororo, kuri ubu amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira we na General Ildefonse Habarurema baragirizwa ikindi cyaha gikomeye cane. Icico Dieudonné Murengerantwari ntari bugisimbe, biruko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane adushikira avuga ko ico gihangange coba cyarahejeje kuja bukuru bibe kigahunga. Ubu yoba ari hehe? Hari amakuru akomeye cane yadushikiye tuza kubashitsa ko ido nido. Biruko mu nyuma z'uko abamenyesha amakuru bacu baherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bahejeje kuturungikira amakuru akomeye cane ajanye nuko mu rw'inyeshamba yo mu 23 wahejeje gushira abona itangazo rikomeye cane. Iryo tangazo rikaba ryakuye umutima b'Kinshasa rigakura umutima abasirikare ba Sadeke nabo bafashanya. Nibiki biri mu iryo tangazo navyo uraza kuvyumviriza mwido nido ry'amakuru yacu. Bikabuko mu nyuma z'uko barya abasirikare ba EAC bari bahurikiye mu mugambi wa Yakrafu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu butumwa bwo kugarukana amahoro. Amakuru akomeye cane adushikira nuko kuri ubu basubije ibikoresho vy'umuryango ku kicaro gikuru c'uwo muryango i Arusha muri Tanzania. Ivyo bikoresho vyashubijwe nibihe, batangaje iki? Navyo turaza kubigushitsa ko mwido nido ry'amakuru yacu. Mu nyuma z'uko ibintu bibandanya kuba bibi cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, Tanzania nayo yafashe ingingo ruhasha yo kurungika abasirikare bayo mu rugamba rutoroshe ruri mw'ico gihugu. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira na yuko umuyobozi w'igisirikare ca Sadeke kiri mu mirwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, General Major Monowabisi Diakopu yasavye abaserukira igisirikare ca Tanzania gushiramwo inguvu na cane cane ko ngo umwansi akomeye. Ivyo yabivuze ubwo abasirikare ba Tanzania bashikaga ku kibuga c'indege ca Goma. Uyo musirikare wo muri Afrika y'Epfo yamenyesheje ko mu 23 ifata abo basirikare bose baje kuyirwanya nk'abansi bayo. Yababwiye amajambo ateye ubwoba. Ayo majambo nayo turaza kuyabashitsa ko wewe ico usabwa manuka munsi y'video urabanza ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka tudatevye dutangurire amakuru yacu kuyakomeye cane adushikira avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Miliyoni 27 z'amadolari nta rengero ryazo rizwi. General Ildefonse Habarurema rongoye iperereza
iperereza mu gihugu cacu c'u Burundi uwahora arongoye banki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengerantwari mu nyuma z'uko avuye mu munyororo aho yari yagirijwe ivyaha bikomeye cane kubu aragarutse mw'iyi dosiye y'ubusuma nibo ngo bazi irengero ry'ayo mafaranga. Ico kibazo c'ayo mafaranga y'agaciro yanyurujwe carabaye akananira abahinga mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'2022 hari hasohowe miliyoni 60 z'amadolari y'amanyamerika. Ico gihe yakurwa mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB arungikwa mw'ibanki imwe y'ubudandaji iri mu gihugu ca Kenya. Vyavugwa ko arungikwa biciye muri konte za sosiyete y'ibitoro Prestige. Bivugwa ko umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha yoba afisemwo imitahe budakeye na kabiri. Mu kwezi kwa Ruhuhuma mu mwaka uheze 2023 barasubiriye basohora izindi miliyoni 63 z'amadolari y'amanyamerika zica sibi miliyoni 123 z'amadolari y'abanyamerika. Mu gihe mu gihugu havuga ubukene bw'amafaranga y'agaciro, ico gihe muri BRB abakozi baratabaje ku bw'amakuru dukesha iradiyo y'ijwi ry'abanyagihugu RPA. Itegeko ryo gusohora ayo mafaranga ryava mu biro bikuru vy'iperereza kwa Generali Ildefonse Habarurema kavuga ko ari ibanga ry'umutekano kandi ko umukuru w'igihugu Generali Major Evariste Ndayishimiye ari we yabitegetse inyuma y'impari zitari nke mu bategetsi batandukanye ba CNDD-FDD. Harashinzwe umurwi w'amatohoza ujejwe gukurikirana ivy'ayo mafaranga. Umurwi w'amatohoza wabo wasanze hariho imiliyoni 27 z'amadolari, no kuvuga hafi miliyaridi 80 mu mafaranga y'amarundi atawukibona irengero ryayo. Amakuru yandi ava mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga ko Perezida General Major Evariste Ndayishimiye aza yaramaze guhabwa icegeranyo c'izo miliyaridi zazimiye, ariko ngo yoba yarasavye Ildefonse Habarurema gusigura y'ayo mafaranga y'umurengera yazimanganiriye, ariko akaba ata muco uratangwa. Mu gihe ibi bivugwa kwishira hamwe Prestige ry'umunyarwanda Hakizimana Bonaventure ricuditse n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha, ryoba ari ryo ryacishwa ko ayo mamiliyoni y'amadolari. Ntawuzi ko utwara urwego rw'iperereza General Ildefonse Habarurema yoba yabikoze mu itegeko ry'umukuru w'igihugu canke ku gatwe kiwe. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Ibi birashobora gusubira gukwegera Dieudonné Murengerantwari gupfungwa, eka biranaboneka ko bishobora kugenderamwo abandi batari bakeyi. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira muri wa mugambi wo guhindura ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abarundi barenga 50 bava mu mihinga mitandukanye yo kw'isi bagizwe n'abari mu mashirahamwe yigenga, abanyamigambwe, abamenyesha makuru, abarundi baba hanze y'igihugu bita aba diaspora, bahora mu mwiherero w'iminsi 3 wabereye mu gihugu c'Ububirigi mu ntara ya Liege. Urwo runani rw'abo barundi rukaba rwaraye rutangaje inyuma y'uwo mwiherero ko rugiye gukorera hamwe kugira bahabuze demokarasi hamwe n'intwari ishingiye ku mategeko. Ruvuga ko bigeze aho umwansi ashaka mu Burundi. Mu itangazo rwashize ahabona kuri uyu w'Imana, iryo huriro rivuga ko riteye intege abo bose bari mu nzira yo kubogora Uburundi bumaze imyaka irenga 10 buri mu ngorane zitewe nuko leta ya CNDD-FDD iterekwa ibiganiro vya politiki. Uwo murwi w'abo barundi wagiye hamwe kugira uhabuze demokarasi n'intwari ishingiye ku mategeko mu Burundi, usaba amakungu kugondoza leta y'u Burundi kuja mu biganiro vya politiki
bidakumira birimwo abanyepolitiki n'izindi mpande zose zaba n'izo mu gihugu canke hanze y'igihugu. Urwo runani rukasozera ruhamagarira abarundi kutemera kubandanya bacinyizwa n'intwaro uvuga ko ari agahatoro y'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bikabuka mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ari kuvugwa ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu nyuma z'uko ibintu bitoroshe mw'iyi minsi. Kuri ubu noneho hari amakuru akomeye cyane ahejeje kuja hanze ko mu rw'inyeshamba yo mu 23 wahejeje gusohora itangazo rishira ko abategetsi ba gisivile mu burere n'amasantere ugenzura vyo mu ntara ya Kivu ya ruguru yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abashizweko n'abakuriye teritwari ya Rucuru, ubu igenzurwa n'uyo mutwe w'inyeshyamba yo mu 23 hamwe n'abakuriye centre canke site za Bunagana, Kiwanja na Rubare zo muri Rucuru. Mu 23 ikaba ikoze ibi mu gihe haheze iminsi ishika kuri 3 yugarijwe n'ibitero vy'indege z'intambara z'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC hamwe n'imirwano ya hato na hato yo ku butaka mu bice bimwe bimwe vya Rucuru n'Amasisi vyegera umujyi wa Goma. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko igisirikare ca leta cabonye drone zishika kuri 3 zimaze iminsi itari mikeyi zikoreshwa mu kurasa M23. Akavuga ko uyo mutwe wahanuye imwe muri izo 3 ivyo abamenyeshamakuru bacu batabashije kugenzura mu buryo bwigenga. Abategetsi bashizwe ko muri ivyo bice barimwo Prince Mpabuka wagizwe umukuru wa teritwari ya Rucuru. Ntabwo basanzwe ari amazina azwi cane hanze y'umutwe wa M23. M23 ntiyatangaje niba yashyizeho abategetsi ba Masisi, teritwari nayo uyu mutwe ugenzura mu gice kinini cyayo. Ku mbuga ngurukanabumenyi bamwe bafashe iki gikorwa nk'intangiriro yo gushinga igihugu gishasha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibizwi ku izina rya balkanisation mu kinyamazuru. Abandi bavuze ko mu gihe uyu mutwe ufise aho ugenzura urekuriwe gukora ivyo ushaka nko gushira kw'abategetsi. Intara ya Kivu ya ruguru igizwe na teritwari zishika kuri 5, ibice binini vya zibiri muri zo nka Rucuru na Masisi bigenzurwa na M23, kandi abarwanyi bayo bagenzura uduce turi muri kilometero zitarenga 35 uvuye ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Goma. Biruko mu nyuma z'uko ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'ubuseruko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu vyahejeje kumenyekana ko zasubije ibikoresho vy'umuryango ku kicaro gikuru cawo kiri Arusha muri Tanzania. Ibi bikoresho biri mu ibendera ry'umuryango n'ibindi ubunyamabanga bukuru bwawo bwari bwarashikirije izi ngabo ubwo zatangiraga ubutumwa bwazo mu mwaka w'2022. Umuyobozi w'ingabo zari muri ubu butumwa General Major Alphonsad Muturikiwugu niwe washikirije umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Dogiteri Peter Mutuki kuri uyu wa 26 Nzero mwaka wa 2024. General Major Kiwugu yatangaje ko kurangira k'ubutumwa bwa Yakaraf muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bidakura ko icipfuzo c'uyo muryango c'uko amahoro n'umutekano birambye vyogaruka mu buseruko bw'iki gihugu. Mu majambo yiwe yagize ati gutaha kwa Yakaraf ntabwo mu buryo bwari bwo bwose bivuze ko vyakuye ko icifuzo c'amahoro n'umutekano birambye, ahubwo bikwiye gutuma karere kongera imbaraga mu gutorera inyishu aya matati n'iterabwoba rishobora kwambukiranya ibihugu, kongerekana ko ibirwanisho bito bito n'amatati yambukiranya imbibe. Uyo musirikare ahamya ko abasirikare yararongoye
bagaragaje ubuhinga bwo ku rwego rwo hejuru bashobora kurinda abanyagihugu mu gihe gisoda ca leta FARDC cyari gihanganye n'umurwi w'inyeshamba wa M23 bafungura n'imihanda minini barinda umujyi wa Goma n'uwa Sake ntiwafatwa. Arongera mu majambo yiwe ati rakengurukira ubuhinga bwo ku rwego rwo hejuru bwagaragajwe n'abasirikare nzirikana ko baturutse ahatandukanye. Ibi bigaragaza ubushobozi bw'igisirikare cy'akarere ka Afurika y'ubuseruko n'ubushake bwaco bwo kuja mu butumwa bw'amahoro mu karere no ku isi. Dogiteri Mutuki wewe yatangaje ko ya CLAF yagaragaje ubuhinga ifise bwo gukemura ibibazo vy'umutekano muke mu bihugu bigize uyo muryango. Yagize ati umuryango wa Afurika y'ubuseruko wagaragaje ko washobora gukemura ibibazo vy'umutekano kandi ko yokwizerwa nk'umufatanyabikorwa akomeye mu gukemura amakimbirane akomeye mu karere. Ibirori vyo gusubiza ibikoresho vy'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ku kicaro cyawo bisobanuye ko ubutumwa bwa yakarafu bwaheze ku mugaragaro. Ni mu nyuma yaho bwahagarikiwe mu kwezi guheze mu mwaka w'2023 bikaba uko mu nyuma z'uko mu gihe hariko humvikana urwamo rw'inkoho nini n'intoya na vya muzinga irya nino mu mashamba atandukanye ari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nko muri teritwari ya Nyiragongo, Rucuru ndetse na Masisi. Amakuru akomeye cyane adushikira kuri ubu ni uko abasirikare ba Tanzania bahejeje gushika ku kibuga cy'indege ca Goma. Amajambo batangarijwe bakihashika arateye ubwoba. Umuyobozi w'igisirikare c'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo kiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, General Majoro Monowasi Yakopu yasavye urongoye igisirikare ca Tanzania kutajenjekera umurwi w'inyeshamba yo mu 23 ubwo igisoda ca Tanzania cyashikaga ku kibuga c'indege ca Goma. Uyo musirikare wo muri Afurika y'Epfo yamenyesheje ko M23 ifata abo basirikare nk'umwansi kuri yo. Mu majambo yiwe yagize ati mutegerezwa kumenya ko muri ikibazo kuri M23 bityo ko bashobora kuba hari ico bakora igihe icyo ari cyo cose. Akazi kanyu ni ukurwanya umwansi ari we M23. Nyuma y'ivyo tuzobwirwa uwundi mwansi. General Major Diakopu yamenyesheje ko abasirikare ba Tanzania ko batagiye mu butembere kandi ko batagiye gupfusha ubusa igihe cyabo. Abandanya avuga ko ngo boba abo basirikare ba Tanzania n'aba Sadeki. Abandanya avuga ko ngo abasirikare bose bari muri ruriya rugamba bariyo kugira ngo bakemure ikibazo kiri imbere yabo. Umuyobozi w'igisirikare ca Tanzania kiri mu ubu butumwa Lieutenant Colonel Makande yatangaje ko biteguriye gufasha igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC kugarura umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no kuyisubiza gataka yakuwemwo nayo mu 23. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mu nama yamuhuje n'abasirikare bakuru b'iki gihugu kw'igenekerezo rya 22 Nzero uyu mwaka nyene w'2024 yasobanuye ko aba basirikare bagiye gutabara Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'umuturanyi bahuriye mu muryango wa Sadeki. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko iyo umuturanyi agize ikibazo ari byiza ko mugenzi we amufasha kubikemura kugira nawe nabigira mu gihe kizaza nawe azamutabare. Mu majambo yiwe yagize ati ntituba twenyine, turasabwa gufasha bagenzi bacu bari mu bibazo kugira natwe bibaye bitugeze ko nabo bazashobore kuza kudufasha. Abandanya agira ati nufasha umuturanyi nawe azagufasha. Ubutumwa bwa Sadeki muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo
bwatanguye ku igenekerezo ry'icumi na gatanu z'ukw'icumi na kabiri umwaka w'2023 buhuza igisoda c'Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi nibo bari ku gataka ka Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Bikaba uko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ava ku rubuga rw'intambara muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo muri agise ya Mweso ni muri teritwari ya Masisi. Kuri ibintu vyakomeye cyane, amakuru akomeye cyane duhabwa n'abamenyesha amakuru bacu bariyo batubwira ko ngo ibintu vyakomeye cyane abasirikare ba Wazalendo, abarundi na FDLR ngo nibo bapfuye ku bwinshi. Bamwe bavuze ko ibimodoka binini ari vyo biriko biratwara ibiziga vy'abasirikare bajanwa mu gisagara ca Goma. Bikaba uko mu nyuma z'uko amakuru duhabwa n'abanyagihugu bo muri teritwari ya Nyiragongo mu gace ka Kibumba naho ngo ibintu birakomeye cane. Ibikoho binini na vya Muzinga nivyo biriko vyumvikana muri ico kibaya. Abanyagihugu bahaturiye barafise ubwoba n'igishika, batari bakeyi bahunze. Ibintu vyasubiye gukomera cane. Gisoda ca SADC ngo kiyemeje guhushura umurwi w'inyeshamba wa M23 nawo wararahiye urarengwa kutazosubira gusiga abanyagihugu. Kuri ubu ibintu birakomeye cane. Abamenyesha amakuru bacu bari mwako gace barabandanya kudukurikiranira ibiriko birahabera, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Eka ndabakengurukira inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwirigenekerezo rya 27 Nzero mwaka w'2024. Bakengurukire cane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'iyi video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mubona hari akazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.